bene Isirayeli bari mu buja bwa Misiri. Imana iravuga iti amaborogo yabo yashikiriye aho ndi mwijuru, ubu nganda barokore. No mu Burundi Imana yararavye, iraraba amabi yahakorerwa, iraraba Abarundi ubwicanyi buhari, iravuga iti Abarundi ntegerezwa kubarokora. N'ikimenyamenya nuko abo Barundi yatoye baje imbere y'abandi batanguriye ku civugo yuko Imana tuyaha ikibanza ca mbere. Vyaciye bigenda neza, Imana irarokora Uburundi. Twaciye muri vyinshi, atanumwe mbere novuga nti twaciye muri vyinshi vy'insigabwenge. Nico gituma ndabwira nti uwo mutwaro twabonye muri kahise ku Burundi ntituwutware turiko tugana mu 2060. Nico gituma habayeho ujya mu bwo kumenya ukuri no kurekuriranira. Hariho abantu bazi kwirya ari sentare, irya si sentare. N'ubutungane bunywanisha. Kumenya ukuri, kubera iki dutegereza kumenya ukuri? Kugira ntikuze gusubire kutubera umutego. Tumaze kumenya ivyabaye n'ingene vyagenze, nico ca mbere gituma twese tuvuga tuti ubu ntirigasubire, twarabibonye. Kuko bitubera icigwa. Ariko tutamenya uko kuri, tuzokwama turi imbohe z'ivyabaye. No mwijambo ry'Imana haravuga ngo muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobagira bidegemvya. Ntihagira abantu batinya ko tumenya ukuri ku vyahise. Umuntu wese afise ukuri nakuzane kugira uko kuri kuze gutume kutubera icigwa. Ubu butungane bunywanisha butuma buvura imitima. Erega ntihakira uwakorewe ikibi gusa, harakira n'uwagikoze. Turafise intahe zitari nke zashinzwe. Uburundi ni igihugu kiriko kirahinduka kuko kubona abantu bemera akavuga ati vyagenze uku jewe ndabifisemwo uruhara nakoze ibi n'ibi n'ibi. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Avyemeye abakijijwe yakoreye nabi, kandi nawe nyene abakize ku mutima. Ntagira abantu batinya kuvuga ukuri. Ukuri kuravura. Abantu benshi bavyumvamwo kwihora, bikabatera n'ubwoba mbere. Ababikoze bafise n'ubwoba bwishi. Ndashima cyane ko Abarundi baguma babitegera yuko intumbero dufise ari intumbero kugira ngo Abarundi banywane, ntibaze basubire gukora ayo mabi yabaye. Ntagire rero ababitinya. Imana yaradutabaye, turi mu bihe vyiza. Uwuzi rero yuko aba yaranyaze ivy'uwundi muri ico gihe, ni igihe ciza cyo kubisubiza, kuko ntahe imukubita mu gahanga arasubiza. Twarabibonye abiyumvikane mu miryango barasubizanya, vyerekana ko mutima mweranda ariko arakora. Igihe cyo gusubiza. Ariko rero gusubiza nivyo watwaye igihugu urabisubiza. Hariho abanyaze igihugu, hariho abanyaze amazu y'igihugu, hariho abanyaze amatongo y'igihugu. Harageze ikindi gihe cyo gusubiza. Dusubize hamwe. Usubize, usabe ikigongo uwo mwagiraniye nabi. Nico gihe turimwo, ntidushobora kugera dutwaye uwo muzigo ngo ugende uraturemera tugiye mu nzira igana igihugu giteye imbere. Ndashima cyane ko ibimenyetso bitanguye kuboneka aho tugira urunani twese. Uru runani ntituze turekura iciza twafashe. Ntihagira abantu rero baguma mu myidodombo. Mu mwidodombo ngo uribuka ngo cagihe ngo muri wa mwaka ugacuta umwanya aho gukora ibikorwa. Ngo uribuka cagihe ngujya ni mubi. Nico gituma iki gihe cyo gusubiza hamwe uravuga uti ndihanye, bijya bintu naramenje. Twarabibonye ababivuza akavuga ati vyagenze uku nuku nuku, warabona ko babohotse. Uburundi rero nukubukira, nukubukira. Nitwaba twari dufise amagorwa muri kahise, tumenye ko yakoze biriya nawe yagiye no biracakora.